Nitwa Jonas Nduwimana nkaba n'umuyobozi mukuru wa societe yitwa Joy Group. Akaba ari societe ifijisharo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mugabo isanzwe ifise ibisata bine nyamukuru ikoreramo biri mu zindi ntara. Muri Joy Group ubwa mbere turafise igisata novuga yuko ari nyamukuru gisanzwe giherekeza amashirahamwe afise imigambi, tukabafasha kuraba yuko imigambi yabo tangaruka mbi canke nziza yogira ku bidukikije, mugabo ari nziza ntangorane, mugabo iyo ari ingaruka mbi tukabereka ingere ivyo bashobora gukora, kimwe twita les études d'impact environnemental et social n'ibindi bijanye n'ivyo. Turafise kandi ikindi gisata citwa la ferme de Joy, naco gisanzwe gishira hanini ibijanye n'uburimyi bugezweho n'ubworozi bugezweho, aho turiko turafasha aborozi mu kubaha ibitungwa vy'inkoko, inkoko za kijambere zimwe bahora bagurira mu ishirahamwe rya Mutoyi, ubu turaryunganira tukabaha iyo miswi, natwebwe turorora inkoko tukagurisha zimwe zera, zimwe zimara ukwezi n'imisi 10 gusa. Hanyuma ikindi turagira ubworozi bw'inkwavu, aho abakeneye inkwavu za kijambere tubaronsa inkwavu zimeze neza. Ubwa gatatu hari ikindi gisata kijanye no guhingura citwa Joy Industries. Ico gisata umugambi ubu turiko turakora twashyize imbere akaba ari umugambi wo kwegereza abanyagitega na cane abo mu gihugu hagati amavuta ava mu mise, kugira ngo nk'abakora amasabuni ntibirigwe barafata ingendo ndende baje Bujumbura n'ahandi, tukabibasanza hafi yabo. Ni kuvuga twarorohereje abanyengozi, abanyakarusi, abanyagitega bose bagaheza bagahurira rero mu ico gisata, aho dufise uruganda ibugendana tukabahereza ayo mavuta, mugabo ibikumbi canke ibyavuye mu ayo mavuta bijya bikanyurwa tukaca tubikoresha mu kongera muri turuto tugaburira vya bitungwa vy'inkoko. Hariho rero n'ikindi gisata ca Joy Tourism, naco kaniniya gifasha ingenzi, mugabo twebwe tugashimikira kuco twita mu gifaransa tourisme communautaire, aho twifuza kanini ya gufasha ingenzi zishaka kuraba ibijanye n'akaranga, ibijanye n'uburimyi mu Burundi. Mu bisanzwe Joy Group ubwa mbere twayitanguye kugira ngo dushobore guterera muri ya mbono kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe, umwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. Turavuga tuti mbega natwe n'uruhero haragwacu twogira. Niho rero naca negeranya abanyamitahe bamwe kugira ngo dukorere mu ivyo bisata navuze, na cyane ko ari bisata novuga nti bigize ubuzima bw'igihugu kaniniya, kijanye n'ubworozi munakizi mese, cyane ibi ubworozi bw'ibitungwa bito bito. Novuga rero yuko uruhara rwacu ubwa mbere nuko kwegereza bo banyagihugu ivyo bitungwa bitagoranye kandi ku giciro kitavuna, ndetse n'abandi bariko bariyungunganya bakenera gukora gwagwaruka ariko barakora amasabuni n'abandi nabone tukabafasha kugira ngo ntibirigwe barafata ingendo ndende baza guhiga ayo mavuta ahantu kure, ndetse n'abandi barimo ikigazi tukabafasha kugira ngo ya mise yabo bamwe bahora babagurira amafaranga adafashe, tukabereka yuko umuntu ashobora kuyakoramwo ibindi bintu vy'akamaro kugira ngo nabo babandanye biteza imbere. Urundi ruhara rwacu nko mwibi byo gukingira ibidukikije, novuga yuko twebwe twifuza cyane yuko iki gisata Joy Consulting coba icakarorero mu bijanye no gutanga inyigisho zijanye n'ibidukikije. Aha ndavuga nk'ivyo bitwa mu gifaransa les études de bilan carbone, aho twifuza gufasha ku buryo budasanzwe amashirahamwe kugira ngo canke amasosiyete kugira ngo ashobore kuronka amasertifika, na cyane nka certificat bitwa ISO 14001 ijanye n'ibidukikije n'ayandi masertifika. Ikindi naco turatanga akazi, kuko mu mwaka umwe tumaze dutanguye turamaze guha akazi abashika kuri 6. Navuga nti akazi direct, akazi umuntu ushobora kumusanga no bukubikorwa, mugabo hariho n'abandi abo batuzanira ndabarabazana imise, arabo abafournisseurs bacu bimwe mu byo dukoresha nabone tukabaha akazi
gutyo aho novuga yuko ubu dukorana n'abashika 10 m'ivyo bikorwa. Muri make rero novuga yuko uruhara rwacu ari ubwo kubanza kwigisha urwaruka rushaka kuba abahinga byo gukingira ibidukikije naco rero twagisize inyuma. Joy Group mu myaka 5 iri imbere turifuza yuko tuzoba turi societe by'ukuri y'icitegererezo mw'ibisata navuze, aho twifuza ko tuzoba tumaze kugira aho twigejeje twebwe tuyigize mugabo tukaba twahaye n'akazi urwaruka rugera ku 50 akazi karamba kamaho kimwe twita travail décent ngaha mu gihugu cacu, kandi tukifuza yuko tuzoba tugeze mu ntara zose zigize igihugu kugira ngo yaba ama service yacu canke ama produit yacu babe bayamenye baba bariko barayigina bayinovora. Twebwe ubwa mbere turabona yuko hariho ama societe asanzwe akora ibi twebwe dukora, mugabo twebwe akabijya ka mbere nuko twifuza cyane ko korohereza abakiriya bacu, tukabaha ama service atavuna ariko tukabakorera ibintu bizima. Abo tumaze gukorana nko muri Joy Consulting mu bijanye n'ama etude barabizi, twebwe dushaka ko umuntu dukoranye tumuha igikorwa kimeze neza, umunyeshuri tumwigishije mu bijanye n'ibi vya sauvegarde environnementale tukamugira umunyeshuri vy'ukuri ashobora kugenda ku rubuga akadefanda ivyo twamwigishije, akaba bitumwa ko kuvyo twamwigishije. Hanyuma nyomba ari ibitungwa dutanga turabikurikirana ku buryo bw'uko umuntu tutamuhaza nkoko nkizi nkoko zera twebwe tuvukisha, nako barabwiza ukuri yuko tuzitegura ku buryo bw'uko mu kwezi n'iminsi 10 wazigaburiye neza ubuzishoye ibari nkoko y'ibiro 2 n'inusu. Twebwe rero dushaka yuko turangwa ubwa mbere nkuko no mu mavalere yacu canke mu karangamutima kacu tuvyerekana, turangwa no gukora igikorwa novuga nti cikwije, tugagikora umwanya le respect des délais, umwanya cyategekanijwe gukora, hanyuma tugatanga ibitungwa bifasha umuntu kwikenura cyangwa bifasha ama societe cyangwa ama cooperative kwikenura, tugatanga service de qualité atahandi uzozisanga kandi ku giciro kitavuna. Twebwe Joy Group kugira ngo dushike kwihangiro twihaye, ico dusaba ubwa mbere tugisaba abaguzi n'abashobora gutwitura, tukabasaba yuko bo twizera ubwa mbere bakatwegera kugira ngo dukorane kandi tukabizeza yuko batazokwidoga. Ubwa kabiri tukagisaba na cyane baturongoye mu ntwaro canke abarongoye imigambi y'ugwaruka ko bo dufata mu mugongo kugira ngo imigambi twihaye, hari imigambi hari iyo dukenera ibikoresho bivuye hanze bizosaba uburyo bwishi, twasaba yuko nyomba ari aga credit dusavye bakakaduha kugira ngo dushobore gukora ibikorwa vyacu atangorane. Ikindi naco dusaba tukagisaba cyane tukagisaba namwebwe abamenyesha makuru ko mwoza muratugendera kugira ngo mubone ivyo dukora, muzabona nabimenyekanisha kuko hariho ivyo dukora vyiza usanga bitazwi bidashikira abantu bose, ugasanga bariko barahomba. Bwa mbere amashira hamwe ari mu bikorwa vy'iterambere bakatwitura kugira ngo tubafashe kuraba ibijanye n'imigambi yabo canke ari imigambi yakozwe, turagira na audit environnementale tukabarabira yuko ivyo bakoze mu nyuma bitazokononekara canke bitazobangamira ibidukikije. Ariko nayo yandi mahinguriro rero novuga tukayafasha kugira ngo yinjire dans la dynamique de l'écologie industrielle, yaho nshatse kuvuga yuko tukabafasha kugira ngo bagabanye imyuka ari ivyuka barungika mu kirere canke mu mazi bishobora guhumanya ikirere, la pollution de l'air canke la pollution de l'eau canke des sols, tukabafasha kugira ngo ibikorwa vyabo bibikorwa biterera mu iterambere rirama muri développement durable.